waruzi ko ushobora guhisha abami bawe kuri Facebook bajya bagenzi bawe ijya friend list bajya bose ugashobora kubahisha. Reka ndabaha urugero. Jewe Naason nko kuri konti Facebook yanje ndashobora kuba ndi umugenzi wa Ciza Desire, okay, tukaba turi abagenzi twarasabanye ubugenzi, okay, na Ciza Desire. Hanyuma usanga Jean Claude nawe akacaza kuri Facebook ya Naason canke ya Ciza Desire, donc ya Naason par exemple yinje kuri Facebook ya Naason akaja kuri friend list kugira abagenzi bose mfise jewe akaca sangamwo Ciza Desire. Azote Ciza Desire no mugenzi wa Naason kuba afiteneye ubugenzi kuri Facebook. Usanga rero uwo muntu acagena yinja kuri wa muntu acamurondera kugira ngo amubwiye nk'amakuru ya Naason canke amateranye canke n'ibindi bintu ugasanga bibaye byiza. Usanga uvuga ati jese shaka ko nakamenya ko turi abagenzi kuri Facebook na naka, sivyo? Rero urashobora kubihisha ku buryo ata muntu n'umwe ashobora kubona friend list y'abantu bagukurikirana. Buryo naho wogera gute udashobora kubona abagenzi banje kuri Facebook, sivyo? Rero muri no video ngikwereka step by step ukuntu ushobora kugira ane kubyugara ibyo bintu ntihagire umuntu ashobora kubona friend list yawe. Cyusabwa rero nuko ukora subscribe kuri Naason TV, s'il vous plaît ukore subscribe kugira ngo uzura nkaya ma tips nkaya. Hanyuma uce ukora partage kuri ku bagenzi bawe kuri YouTube, kuri kuri WhatsApp, kuri stati mu magroupe, uhereza abagenzi bawe kugira ngo babone ino tips na iko iri très important. Hama uce ukora na commentaire, ariko indi kibazo ushaka kubaza ukibaza kugira ngo ushobora kuzura ama tips nkaya. So bana natwe ino video ino tutorials, okay? Tugende rero tabiparita twinje muri Facebook uko bisanzwe, okay? Tusize muri Facebook tutudukora tutuza ino kuri 3 dot ino hejuru, okay? Basondako usanzwe tutumanuka ino munsi, okay? Aha kuri setting and privacy, okay? Dushitse ko tutuja kuri settings, hanyuma tutumanuka ngaha hepfo ubona how people find and contact you. Abona bitondako tutubona ngaha murahabona ngo who can see your friend list. Urumva ninde ashobora kubona liste y'abantu ami bawe, sivyo? Ahabona tutondako uranga je nagize kuri public, ni kuvuga ko umuntu wari we wese yinje kuri Facebook yanje arafise uburenganzira bwo kubona friend list ya Facebook y'abagenzi banje abami banje. Ni kuvuga iki? Ni public. Kuri public ni umuntu wese yaba umwami wawe n'utari umwami wese arabibona. Aha kuri friend naho nibajya abantu usanga mwari mufitanye ubugenzi, sivyo? Specific naho ni n'abantu genuga ugacuza ibikorwa aba kwedi ngira kamara. Hanya friend except ni abantu ushobora gukuramwo abantu bakintu bikeneye kubombonera aba ami banje ngaha kuri friend except, sivyo? Canke only me uvuga ati nta muntu n'umwe nkeneye, sivyo? Nta muntu n'umwe nkeneye ko kubona liste y'aba ami banje tushonda ngaha. Hanyuma ukacugira save, ahantu kuvuga ko nta muntu n'umwe aba yemerewe kubona liste y'abagenzi banje. So kena ama tips nkaya ntandi uzoyakura atari kuri Naason TV. Cyusabwa rero nuko ukora subscribe, follow tab na mbere wandike Naason TV kuri Facebook, okay? Wandike Naason TV. Wandike Naason TV kuri Facebook, hama ukore follow ngaha, okay? Hanyuma cyangwa uje ngaha kuri muri YouTube, sivyo? Muri YouTube naho nyene wandike wandike Naason TV, okay? Hanyuma naho nyene ukore subscribe. Mwakuna Naason light on kuri mikosa Naason TV. Merci beaucoup.